Loué et remercié soit le Seigneur. yahimbazwe ashigwe hejuru umwami Nous avons cette certitude, ko dufise ubuntu bushizi bw'amanga assurance. buno bushizi bw'amanga mu mitima yacu ko Imana yaduhaye isezerano natwe turashobora kwiyegurira iryo Si c'était sezerano Mohamed qui l'avait yaba ari jewe nari nararitanze canke uwundi canke Mahomet pourrions nous laisser enterrer avec lui. tworeka agahambanwa n'iryo sezerano ariko ko ari Imana yatanze iryo sezerano Nous pouvons nous reposer en elle turashobora et kuruhukira savoir kuri ryo tukamenya yuko que le jour arrive. umunsi urushitse Rien n'est plus sûr nta kintu na kimwe que le kizwi retour neza du Seigneur. nko kugaruka ku mwami Rien n'est plus sûr nta na kimwe kizwi neza que ceux qui l'attendent et tel qu'il est écrit nk'uko dans Timothée, byanditswe muri timoteyo ngo abamurindiriye ceux qui auront aimé son avènement. abakunze ukugaruka kwiwe hariho abantu Des hommes qui aiment son avènement. abantu bakunze ukugaruka Pas kwiwe seulement lui, si we wenyene oya kumukunda we oya baranifuza être kuba assemblés avec bakoranye nawe lui, réunis avec lui. bakoranye nawe De quels hommes nous devons abantu venir? nk'abo nibo tugomba kuba Si cela n'est nimba pas encore ibyo ici, bitaramera gutyo alors il faut que aho rero rapidement, birakwiye yuko vuba cela vuba ait lieu ibyo bikoreka kugira ngo avec nous. Vous connaissez tous la parole mwese de murazi Timothée, ijambo ryo muri timoteyo dans laquelle Paul dit iryo pawulo avuga que le Seigneur ngo désormais umwami en ce jour-là kuri uriya munsi donnera la couronne azotanga de- pas seulement igitsibo à lui, cyo kugororoka atari kuri pawulo mais gusa à tous ceux ariko ni kuri ba bandi bose auront aimé son avènement. n'abakunze kuzoseruka kwiwe bose bazogihabwa ninde muri twebwe yoshobora kuvuga ninde yovuga kuno mugoroba Que ce n'est pas seulement que nous ati si nous uko aimons le gusa Seigneur, dukunda umwami mais que ariko nous aimons kandi son avènement. turakunda no kugaruka kwiwe Que son avènement a quelque chose à nous. ukugaruka kwiwe kurafise ico gusobanura kuri twebwe twakozwe ko mu mitima yacu niko byanditswe muri timoteyo wa kabiri igice ca kane guhera ku murongo w'umunani Désormais, la couronne de justice ibisigaye mbikiwe igitsibo c'ukugororoka réservée. Le Seigneur, ico le juste umwami wacu umucamanza agororotse azompa kuri wa musi et non seulement à kandi moi, si jewe jenyene nzogihabwa ariko kandi n'abakunze kuzoseruka kwiwe bose l'avènement. bazogihabwa amen Ça, ce sont des hommes aba qui sont n'abantu prêts. biteguye Pas seulement aimer son avènement. si ugukunda gusa ni ukuba witeguriye ukugaruka kwiwe mu mutima wose bafise umunezero wo mu bwina bwo mu mutima barindiriye ukugaruka kwiwe biteguye Et peut-être que extérieurement, kumbure nous pouvons inyuma passer par des turashobora trucs, guca mu biduhungabanya tukaniha et c'est ainsi que uko niko mu bwina mbere lui avec Dieu, tuzofatana n'imana plus nous sommes détachés de la terre, uko duhomogwa ku isi niko mu bwina liés et unis avec Dieu. dufatanywa n'imana Terresтрement, umuntu ses racines mu buryo si fermement, bw'isi agifise y'imizi ashinze mu isi umuntu kuvuga ko mu buryo bw'imhemu nta mizi afise si ariko terresтрement, nimba mu buryo bw'umubiri plus de racines, tutagifise imizi kuri nosi aho rero imizi yacu iba ishikamye mu mana mbega amahirwe uno munsi apporter avec moi une prédication nazanye ubutumwa bwa mwene data Branham comme titre, nk'iyi umutwe w'ijambo prisonnier de Jésus-Christ. ngo imbohe ya yesu kirisito Et récemment, lu nasomye gusa imirongo mikeyi beaucoup de choses à me dire. ifise byinshi byo kumbarira Avant de lire plusieurs choses, imbere yo gusoma imirongo myinshi no kwifuje ko muri buno butumwa noba navuganye n'umuntu était uwo déjà en muntu activité. yari aboshwe yigeze kuboho Toujours facile. biba byoroshe Dans la théorie, mu majambo de philosophie. kuvuga iby'amajambo Aussi en ce qui concerne les choses. no ku byerekeye ibyo kwizera Mais quand, mais iyo mais la réalité iyo des choses, ibifadika personne by'ikintu ne le sait si ce n'est qu'il est passé par là. nta muntu abimenya kiretse uwabiciyemo Ce n'est qu'ils sont passés par là. kiretse uwabiciyemo gusa Nous avons entendu parler de twarumvise havugwa ukubohwa mu barusiya mu bushinwa ingene ibintu byari bimeze ku bantu iyo baboho mu budagi n'ibindi ariko iyo
uhuye n'abantu babaye muri ibyo bintu by'ukuri babaye imbohe uburenganzira bwose baba babwatswe je narahuye n'imbohe narabonye imbohe abanyororo b'abarusiya abanyororo bari mu kigo hejuru hari insinga z'amahwa abo bantu nta burenganzira na bumwe bari bafise bari babwatswe bari ahantu ku isi mvamahanga hamwe nabo babakoze icyo bashaka uwabanesheje niwe yarongora ubuzima bwabo niba twabaye imbohe z'umwami hanyuma akaba yaranesheje ubuzima bwacu bisobanura yuko niwe arongora ubugingo bwacu ubuzima bwacu bwose ni gusa rero niho tuba tubaye imbohe ya Yesu Kristo kuko twidegembya tukavuga amajambo kuba imbohe ya Yesu Kristo hanyuma ubuzima bwacu tukaburongora uko tugombye oya ni gusa by'ukuri iyo ibyo bintu byose mu buzima bwacu byabaye ibifadika by'Imana naho gusa iyo intahe yacu inyuma y'uko intahe yacu ihuza n'ijambo ry'Imana iki cyumviro hano rero ko Pawulo avuga yuko umwami umucamanza agororotse azompa igisibo mbikiwe si jewe gusa ariko n'abo bose bakunze uko guseruka kwiwe sinumwa gusa n'abahanuzi si bonyine bazohabwa igitsibo n'Imana ariko n'abo bose bizeye intahe z'abo bagabo b'Imana kandi batondekwa turazi ibyo byanditswe n'imvugo y'umwami ijambo ry'umwami ngo wakire umuhanuzi nk'umuhanuzi azoronka impembo nk'umuhanuzi ntukeneye kuba umuhanuzi cyangwa kuba intumwa kugira ngo uronke impembo oya ariko umunsi utegezwa kumenya imbere y'Imana yuko Imana yatumye intumwa n'abahanuzi kandi utegerezwa kwemera ubutumwa bazanye bakuzaniye n'umutima wacu n'umutima wose ugakunda umwami yabarungitse ukarindirwa ukakwiwe si benshi mu by'ukuri mu byo umwami asaba byose biteguye gushira byose mu bikorwa ariko turi mu nzira tuja hiyo mwene data Schmidt yasomye ijambo ku iryungane ryose ku cyumviro cyose nice giciro ikintu cyankoze ko ni umurongo udasanzwe umurongo wa 18 Petero wa mbere 1:18 ngo iryo jwi twararyumvise rivuye mu ijuru igihe twari kumwe nawe kuri wa musozi wera suko gusa umwami yababwira ikintu runaka ariko barabonye barumvise niho bari mu gihe Imana yakora ibyo bintu uno munsi tubayeho hamwe n'umwami niba tubanye nawe tugendana nawe niba ijambo ryiwe turibwirwa by'ukuri niba turi mu bwami bw'Imana aho rero uno munsi dutegerezwa kuba ibishinga ntaye by'ico Imana iriko irakora uno munsi atari byabaye mu myaka yaheze ibyo ni abandi babyumvise babibonye ariko tweho uno munsi tubayeho uno munsi tugomba kumva ico mpemu ariko aravuga uno munsi dutegerezwa kandi kugira umwimenyerezo tukakira ibyo bintu wese ku ruhande rwiwe kuri jewe ibyo bifise agaciro kanini atari gusa kuba uvuga ubutumwa w'ijambo ry'Imana ariko
la présence de Dieu, ukubaho kw'Imana, ukugaragara kw'Imana, ijambo la ry'Imana, gloire de Dieu, ubwiza bw'Imana, d'être présent, de voir, d'entendre. kuba ubona ukaba ari huri ukumva ukagira ubuzima mu gihe cyawe, mu gihe Imana ku isi Se manifeste se révèle. iriko irigaragaza yihishuye. Alors, cette Aho pensée rero est ajoutée ico à cela. cyumviro kiracongerwako Et nous tenons ngo natwe pour d'autant plus dufise certaine la parole neza prophétique ijambo que nous ryavugishijwe, possédons. niryo dufise, ariko turafise ijambo ryavugishijwe. Ibyo bibiri birajana. Qui possède la parole prophétique, Ufise ijambo ryavugishijwe il sera en relation avec Dieu. azoba qu'il a afise ubu révélé et qu'il a fatane prononcé. n'Imana yarihishuye Si je ikarivuga. parle avec vous, Nimba mvuganye nawe, alors j'ai relation aho rero avec vous. bariko ndavugana namwe Alors, dusabika. alors il y a une Aho rero relation. hariho qui existe. ubumwe buba buhari. Si Dieu Niba parle avec Imana nous, ivuganye alors natwe, il a communion aho avec rero nous. iba ifise ubusangira Alors, il y a une natwe, relation haba qui hariho existe. ubumwe buba Et c'est de buhari. cette Ni relation muri ubwo là bumwe rero avec ubwo Dieu hamwe n'Imana que, n'est-ce pas, il nous parle niho et c'est de atubwira, ça que sortent naho havamwo toutes les expériences que nous pouvons avoir avec lui. imyimenyerezo yose dushobora kugirana nawe muri ubwo butumwa bwiza. Deuxième prédication, frère, Mwene data pardon, Branham atanga je akarorero. vais tout de suite le lire. Ndagomba buno nyene kubisoma. Cela m'a beaucoup touché. Ibi byankoze ku mutima kuko hano havugwa yuko ubwiza bw'Imana est descendu. bwamanutse. Le texte de cette prédication Ibyanditswe byo muri buno butumwa bwiza biri muri Filemo. dans Philémon, Filemo ni nyuma ya Tito, dans ce chapitre, ici, ni igice l'esprit kimwe. dans Hano Philémon, haranditse chapitre muri 1, Filemo igice cya Paul, mbere, prisonnier Paulo de Jésus imbohe ya Yesu Kristo et le na frère Timoteyo Timothée mwene data, à Philémon, turakwandikiye notre bien-aimé et Filemoni, notre compagnon d'œuvre. uwo dukunda dusangiye igikorwa. Ici, nous avons cette Hano pensée dufise que j'ai kino exprimée. cyumviro maze Paul, kuvuga, Paulo prisonnier imbohe de ya Jésus-Christ. Yesu Kristo. Il a été pris captif, Yabaye inyagano l'obéissance de la mu volonté de Dieu. kumvira kugomba Appelé à kw'Imana. sortir, Yahamagawe gusohoka, arraché yaragobotowe de tout ce qu'il savait mu bintu auparavant. byose yari azi ubwa mbere, ibintu byose yari yararose nk'inyigisho n'ibintu byose yari agomba Il a été gukora, introduit yinjijwe dans la révélation de mu Dieu, guhishurwa dans kw'Imana, la volonté de mu Dieu. kugomba kw'Imana. Et c'est ainsi Uko niko que il est devenu un yacitse prisonnier imbohe de Jésus-Christ. ya Yesu Kristo. Le Seigneur Umwami qui l'avait racheté, yari qui l'avait yamucunguye, appelé, yari yamuhamagaye, qui l'avait placé dans le ministère, yari yamushize mu gikorwa. être ubwo rero seul aha yagomba celui kuba qui ari wa dirige wundi sa vie wenyene et qui décide wenyene pour lui. afata ingingo ku buzima bwiwe akamurongora. Ku murongo wa kane aravuga ati, continuellement nshima Imana yanje à mon Dieu, ubudasiba faisant mention de toi mwoza dans mu kanwa mes prières. uko nsenze, Parce que je suis kuko numvise informé de la urukundo foi rwawe que tu as au Seigneur n'ukwizera Jésus et de ton umwami amour Yesu kwawe pour tout. uko wereka abera bose. Amen. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace kugira ngo ngugufataniriza mu kwizera kwawe gushobore byinshi en nous. ku bwa Kristo, mu kumenyekanisha ibyiza byose byo muri twebwe. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie. kuko urukundo rwawe, ku murongo wa w'indwi, kuko urukundo rwawe rwanteye umunezero mwinshi rukandemesha, kandi imitima y'abera warayiruhuye mwene data. En allemand rafraîchi. Mu kidagi ngo yarabahaye Grand-père, pas un homme umugabo akiri muto, atari umutama ariko umuntu akiri muto, consacre sa vie à Dieu. yegura ubugingo bwiwe umwami Et de ce Imana. jeune homme, Muwo déjà, muntu muto il peut être tout de suite dit buno nyene haravugwa nk'uko twabisomye gushika ubu ngo mbere na Pawulo est tranquillisé ngo et le cœur aratekanishwa, des saints parce que le kuko urukundo Seigneur rwawe rwanteye umunezero mwinshi rundemesha, kandi imitima y'abera warayiruhuye. Imana igomba iki uno munsi? Uno munsi Imana irashaka iki?
irashaka abasore abagabo bakiri bato n'abagore bakiri bato twese turi hano benshi muri twebwe bamaze kubaho ubuzima bwabo bwose umwami arashaka kudutera intege kugira ubuzima bwacu busigaye tubeho kubwiwe tube imbohe ziwe tubeho imbohekazi ziwe ubuzima bwacu bwose busigaye namaze kubivuga narose amahirwe yo kubona intambara no kubona ubunyagano narabibonye ingene umujenerali afise inyenyeri zine bamuboshe je nabibonye yarishikanye ndazi ico bisobanura kuba imbohe kwishikana sivyo kuja ngo baguhe ivyubahiro bakuramutsa oya uko niko babatwara mu nyagano amaboko ari hejuru hanyuma bakabatwara aho bateguye kubabohera twebwe twese dutegerezwa kwiga tugatahura ico ivyo bisobanura kuba ubaye inyagano hanyuma nk'uko Pawulo avuga ngo si jewe nkibayeho ubu ni Kristo abayeho muri jewe niba dushobora kubaho ubuzima bwacu we ntazoshobora kubaho nimba nawe niyabaho natwe ntizosubira kubaho none ni hehe tugenda nk'uko ivyiyumviro byacu biri no kugomba kwacu none canke basi kimwe tuba twiteguye gukora kugomba kw'Imana kugira ngo ashobore kugira ubuzima bwiwe muri twebwe hano nta ruvange ntihashobora kuba gukora ibintu by'amafilozofi kuri ibyo bintu ntibizodushikana ku ntumbero ni gusa iyo ibyo bintu byabaye igifatika iyo bishoboye kuba igifatika muri twebwe ego umunezero mwinshi n'ukwirugwa kwinshi kubwo ukundurwa kuko kubwawe mwene data imitima y'abera warayiruhuye wayihaye itoto wayihaye umunezero ibyo ndabyifuriza bose bene data bakiri bato n'umutima wanje wose iyi ntahe muyihabwe mu myaka yaheze naho twashobora kubivuga ku babyeyi ngo yariruye imitima yacu bashobora kubibabwira mwene data akiri muto yatanze intahe twubatswe mu kwizera atari intahe y'ujya mwene data twubatswe n'ijya ntahe y'ujya mwene data akiri muto dusome imirongo mike yo muri ubwo butumwa bw'igiciro kuri twebwe Nous reflétons une lumière qui vient de quelque part. Twebwe dukwiragiza umuco uvuye ahantu runaka nimba uri umukristo cela est votre ombre ico ni igitutu cawe et qui fait que prouver que il y a tuma yuko hariho ubuzima buriho ahantu où vous ne mourrez plus canke ahantu utazosubira gupfa kuko ubwo buzima ubuzima dufise bufise urupfu muri bwo ubuzima bwo kw'isi muri bwo harimo ubuzima guhera umuntu harimo urupfu guhera umuntu arose ubuzima avutse kuko yahawe gupfa inyuma y'urubanza Abaheburayo 9:27 ubu buzima bwo ku isi bufise urupfu muri bwo ariko umwami yaje muri buno buzima bw'isi bwo ku isi kugira ngo akureho ububasha bw'urupfu kugira ngo akureho uruboyi rw'urupfu muri buno buzima kuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho ni muri ivyo nta rupfu rubayo muri ubwo bugingo buhoraho izina ry'umwami rihabwa icubahiro ku bw'ivyo byose byaratunganijwe neza byose byararangiye mu buzima bw'Imana mu buzima bw'Imana nta rupfu rubamo hanyuma ubundi murabona ni igitutu kuko muri biremwa by'ibumba hamwe n'ubushobozi bwo kubona kwiyumvira kuvuga kugendagenda mufise inkebuzo zitanu z'umubiri ariko nubwo biri uko murazi yuko mutegerezwa gupfa
il y a tellement de chagrin. hariho umubabaro Vous savez que mwinshi cela ne peut murazi être yuko ibi vous savez qu'il ne peut qu'y avoir qu'un seul reflet. haba gusa ikintu Parce que la vie et la mort, ils sont mêlés. gikwiragiza kimwe kuko urupfu n'ubuzima biravangavanze muri uno mubiri muri buno buzima bwo ku isi yego Mais alors, ariko rero ubu ici, ngaha il y a de la douleur, hariho umusonga de la souffrance, hariho imibabaro il y a des larmes, il y a hariho des amarira pleurs, il y a hariho des kuboroga chagrins, il y a hariho des akabonge hariho difficultés, ibibazo et ensuite la mort. hanyuma n'imera hanyuma urupfu Il n'y a pas longtemps, j'ai nta gihe souvent gishize pensé de la vie, nagumye nibaza la ku vie à la buzima mort. n'urupfu Et c'est vraiment vrai. kandi ni by'ukuri Celui qui vivait umuntu sans Dieu, yaba abayeho atamana sa vie ubuzima n'était bwiwe pas- ne valait pas la peine. ntibwari bukenewe yuko yobugira Qu'est-ce que le monde a à offrir? none Même isi si yoguha iki no mu buryo bugaragara bw'isi c'est agréable. n'ibintu byose byoba biryoshe bisa neza Un arrière-goût amer persiste. ariko hagumayo umururazi Un arrière-goût amer. hagumaho umururazi muri ibyo byose hano haravugwa ngo nimba twarabaye umuco Si notre vie nimba ubuzima est en bwacu accord buhuje avec la lumière du n'umuco jour dans wo lequel munsi on vit, umuntu abayemo naho honyine dushobora kugendera mu muco pas seulement que la lumière atari gusa yuko umuco est apparue, waserutse mais son Ariko, éclat nous a atteint. umuco waratumurikiye waradushikiriye kugira ngo natwe duhuze n'ijambo Et déterminé pour ce jour. ryagenewe Nous marchons uwo en accord avec munsi cette parole. tugende duhuza n'iryo jambo naho honyine niho tuba turi abana b'umurango nk'uko byanditswe muri Tesalonika ba mbere 5 ntitwoshobora gusubira gutsitara En raison de la parole kuko kubw'ijambo turashobora kubona aho duca et où nous avons à aller. naho tugomba kuja hano Aussi vrai haravugwa que le ngo Saint-Esprit neza na neza nk'uko muhemuye reflète la lumière et la vie, akwiragiza umuco n'ubugingo la umwiza mort reflète l'obscurité devant Dieu. urupfu ruzana umwiza imbere y'Imana ariko muhemu yera akwiragiza umuco n'ubugingo urupfu l'obscurité. ruzana umwiza Et ici, hano Saint Branham dit, mwene data Branham aravuga le mauvais esprit, impwemu mbi ni umwijima c'est ainsi, uko niko bimeze comme si votre ni vie nk'uko ubuzima bwawe est couverte butwikiriwe n'umwiza le mauvais esprit est obscur. impwemu mbi ni Et nous umwiza savons que turazi yuko il fait tout dans l'obscurité Mu- parce que lui-même il est obscur. Il est ténèbre. Il est ténèbre. zikora byose mu mwiza kuko bwazo n'umwiza ariko imana n'umuco umukurikira ukurikira imana ntazoguma mu mwiza ariko azoronka umuco w'ubugingo amen Pas seulement en parole. atari gusa mu majambo Combien d'évangélistes ni bangahe batangaza imana bavuga butumwa n'abavuga butumwa bavuze kuri rino jambo et ry'imana en eux, cette ariko parole n'a pas trouvé son muri bo accomplissement. iri jambo ntiryaronse ugusohoza imana ishaka yuko ijambo ryose ritora muri twebwe ugusohoza kwaryo Maintenant, je suis quelque chose, ubu rero hakurikira ikintu une runaka expérience umwimenyerezo qui m'a beaucoup touché. wankoze ko cyane À peu près, kumbure il y a une semaine d'ici, haraheze iyinga nous avions envoyé dans le monde entier des bandes twarungitse magnétiques mu isi yose amabande magnétique ibimatanijwe indwi jusqu'à l'intérieur gushika de l'île, la Jamaïque, mu iziga rya Jamaica où je suis déjà allé en mission. aho maze kuja mu gikorwa Là-bas, hariya derrière la montagne, tout est primitif. inyuma y'imisozi byose ni bya kera cyane kumbure abantu ba hariya Ont un vieux appareil pour bande magnétique babonye bande qu'on doit magnétique encore retourner. bazungurutsa mu buryo Une manivelle qu'on doit bakoresha intoki Et ces gens avaient un vieux appareil à bande abantu magnétique bari bafise igikoresho cya kera n'ibateri ry'ivolte 6 bose baricara hamwe nk'uko twicaye ngaha natwe kuno mukoro hanyuma bumviriza ibyo bimatanijwe indwi ubutumwa bwiza ku bimatanije indwi que je parlais. mu gihe navuga Ils ont observé bace baraba ingene ijya nkingi y'umuriro nyene entrer dans la pièce yinjiye mu cumba aho bari bari et hanyuma est allé là où l'appareil ica yikwiragira hahandi ihagarara hahandi hari ca cuma kivuza ibande baca barondera apare ifotora baca barafotora
neza na neza la même colonne de ya nkingi y'umuriro nyene yari hajya kuri kiya cuma tuzoyikwiragiza tuzoyikakamisha hanyuma tuyishire hajya ayi kugira ngo mushobore kubona iyo foto. Nashoboye kwibaza gutyo yuko abo bantu baciye bugufi bizera n'umutima wabo wose, hanyuma n'umutima wabo wose bafatanije n'Imana mu buryo nk'ubwo, maze Imana ikamanuka mu gikorane mu buryo bugaragara, ikigaragaza hagati yabo, igashinga intahe ko ari hirya. Hano turumva ibintu by'ububasha, ariko ntidukorwako n'ibyo bintu twumva, ntidukorwako, ntidutwagwa navyo. Ibyo bintu turumva, tukumviriza, hama tukumva kenshi ubutumwa bwiza, kandi Imana atamahirwe ifise yo gusubira gukora ibyo yakoze byose kera, atari uko abo bantu basengera ibyo byabayeho kubera bari bakoranye batinya imbere y'Imana. Kumbure mbere umukecuru yaravuze ati, Mwami, urashobora kandi hagati yacu kumanuka nk'uko wabikora mu gihe ibimatanijwe indwi byariko biravugwa kiriya gihe. Mbega uwo buziki. Hanyuma rero Umwami acarishura icyo cyumviro n'amasengesho y'abo bantu. Ivyo ikintu cemeza cari gikomeye nuko bayifotoye, hanyuma barafata isanamu, hanyuma iyo sanamu izo manikwa kugira ngo mwese muyibone. Suko twe turondera ibyo bintu, Imana ikora ibyo igomba, twese turabizi. Twavuye mu turato tw'abana. Iyo nibajije ku Baheburayo 6 aho Pawulo avuga ngo ntitukiri abana bakikeneye kunywa amata, ariko dutegerezwa kurya ibyo kurya bikomeye, ariko rimwe rimwe turanywa kumbure n'amata. Ni gute none twoshobora kurya ibyo kurya bikomeye? Hano nabonye yuko ubwoko bwa Isirayeli mu by'ukuri bwari bufise urugendo rwiza cyane gushika ahantu aho byari bikenewe yuko bajabuka bakinjira mu gihugu cy'isezerano. Imbere yaho Imana yari yaciye inzira zose, itegura byose. Iyo bataba mu kutizera bari gushika ku ntumbero atangorane, ariko igihe carashitse aho bategerezwa guca mu gihugu, kwinjira mu gihugu. Babatasi 10 baciye bavuga bati ntibizera, baca bahitanana n'abandi bose, baca babatwara mu kutizera. Ariko hariho babiri bari biteguye kwizera, nuko byari bimeze. Murabona, iyo watahuye ico Imana ishaka, aho rero dutegerezwa kwitondeka mu gikorwa dufise cyo gukora. Rimwe na rimwe turasa ku ruhande tugaheba, ari ntiduheba, oya turabandanya. Umwe wese mu bakiriye football arabizi, umusatirizi wese mu rukino rw'amaguru atera kenshi inyuma y'izamu gusumba uko atera mu izamu, ariko uko atera ibyo yateye inyuma y'igori, nta na rimwe ndumva yuko baharura ibitsindo byose byaguye inyuma y'igori. Nta muntu n'umwe ku isi, bose abaraba
un jeu de football, abaraba umupira w'amaguru ntibabiharura ibitsindo byaciye inyuma y'igori, ariko bahimbaza bavugaza n'umunezero iyo igitsindo kigiye mu igori. aho rero barafite uburenganzira bwo kuvuga ati aha twarose ibitsindo 3 no munsi, niko byagenze. Ibyo twese twarabibayemo. Je nagumye niruka guhera nkirakana, mbere nari mfise iryo tegeko ryo kwiruka, ariko by'ukuri iyo ukoresheje inkomezi zawe zose, mbere umuntu agomba kuguma yicaye, ariko mu barorerezi aller sur le banc et rester assis, ou bien alors on siffle sur lui, on siffle pas sur lui. Ntibavuze ifirimbi ku murorerezi, oya, abarorerezi nabo kuraba gusa, ntibabahana, ntaco babagira, kubera ko imvugira nukugira ndabibutse siporo, oya, twebwe turi mu ntambara y'impemu, kandi rimwe na rimwe iyo umugwaniza dutera, haba ibitero bica iruhande yacu n'iruhande y'umugwaniza, ntibiharurwa. Imana iharura gusa ibintu by'ibitsindo bitumbereye. Murazi ingene bimera mu nyuma iyo umuntu yakoze imyimenyerezo. Rero twe turi muri iryo higana, twe ntitwiteguye guheba, ariko tugomba kubandanya ihiganwa, kandi hamwe n'Imana nta kindi twokora kiretse kwiyegurira umwami, hanyuma tugakora ibyo agomba hano ku isi. Hano arabandanya umurongo ati turashima ubuntu bw'Imana ubwo twahawe muri no minsi mu nyongahiro. Twebwe turabashima kubw'ibintu byinshi, ego, kuri byose bivuye ku Mana dufise amashimwe. Nibyo byonyene bifise agaciro, ibisigaye byose ntibizoharurwa. Umwami rimwe yaravuze ati abana bo muri ino si bafise ubwenge gusumba abana b'ubwami, kandi ibyo niko bimeze. Ariko hariho kandi n'ubwenge bw'Imana, yego duseza kuburonka, tukaba ariho turi igihe Imana iriko irabutanga. Hano haravugwa kandi umurongo ibikorane byo gusenga byo kuwa gatatu ku mugoroba ni ibikorane bigufi cyane, aho tuza gusenga gusa nk'uko twabikoze kugira ngo tugire ubumwe bamwe n'abandi. Rimwe na rimwe ndizera yuko kimwe mu bintu bihambaye niko ndabona muri bino bihe ni ukubura ukuri mu byo twizeye. Niba Imana uno munsi iyo ikora ibyo yakoze kwa Wesley uno munsi, niba mu gice ariko aragereranya muri uno murongo, Imana umwana mu nkingi y'umuriro yaramanutse muri ruranganwe rwacu mu buryo buhata, yaravuganye natwe, yaduhishuriye amabanga ijambo ryayo no kugomba kwayo. Nubwo biri uko, hariho abantu benshi baca iruhande y'ibyo bintu bakabandanya kwizera ibintu bari bizera kera gushika uno munsi. Kubera ko none ubwiza bw'Imana bwamanutse hajya kuri bande magnetike ijamere, nuko abantu batinya bahinda agashitsi, atari ubwoba, oya, mu kubaha imbere y'Imana bari bakoranye, kandi bari bizeye by'ukuri ko aho babiri canke batatu bakoranye mu izina ry'umwami bari umwe, nawe abari hamwe nabo. Hano Paulo arabandanya mu kwandika akavuga, nagomba guhera ku murongo wa mbere mfate amajambo abiri. Paulo, imbohe ya Yesu Kristo. Umurongo
si le Seigneur le veut, niba je veux umwami prendre comme texte ce abigombye soir, nzagufata c'est iyi mutwe w'ijambo uno munsi prisonnier. imbohe Laissez-moi nimundeke lire entièrement nsome ce paragraphe ici. kano gace kose. Est-ce que vous pouvez vous imaginer mbega murashobora que kwibaza Paul yuko pawulo s'est considéré comme prisonnier, yifata nk'imbohe, un homme né dans la liberté, umugabo yavutse yidegenza, rempli, qui était rempli de cet yari esprit, yuzuye mpwemu yera, qui hanyuma ici se désire hano comme akiyita étant prisonnier. yuko ari imbohe. Nous constatons turabona que yuko il écrit aux Corinthiens, yandikira abikorintho akavuga ati l'apôtre de Jésus-Christ, pawulo intumwa ya yesu kristo, ahandi akandika ati pawulo un esclave de Jésus-Christ, umugurano wa yesu kristo, un serviteur de Jésus-Christ, un esclave, umugurano wa yesu kristo volonté de Dieu. kubwo ukugomba Alors kw'imana. qu'il s'adresse à Timothée, mu gihe rero abwira timoteyo n'abandi mu byete byiwe, aha yandikira filemo ngaho aravuga ati pawulo prisonnier de Jésus-Christ, imbohe ya yesu kristo. en ce qui concerne Paul, ku byerekeye pawulo un nk'intumwa, soir je parlerai aussi des umugoroba umwe nzobivuga ko pawulo nk'umukozi, pawulo nk'umugurano nabyo nzobivuga ko, ariko hano ndiko ndavuga pawulo nk'imbohe, nibyo ariko ndavuga ko kuno mugoroba, kuko j'aurais besoin d'heures nokenera nk'isaha prendre kugira ngo l'un de ces sujets. nshobore kuvuga ido n'ido kuri uno mutwe Je w'ijambo. parle kuno mugoroba de ce ndiko ndavuga Paul, ivyo pawulo imbohe. Rero pas seulement Paul, si pawulo gusa, mais moi, nanje Franck, mwene data Frank, et toi, frère, na wewe mwene et toi, data, sœur, na wewe mushiki wanje, nous tous, twebwe twese nous devons aujourd'hui dutegezwa comprendre uno munsi gutahura que yuko à la place de mu Paul, kibanza ca pawulo devons dutegerezwa insérer nos noms. gushiraho amazina yacu. None vyo dufasha iki yuko pawulo était un serviteur de Dieu, yoba yabaye umukozi w'imana akaba imbohe ya yesu kristo, et qui était prêt à akaba yari yiteguye guhura n'umwami, à aller à sa rencontre, akaja et son guhura avenir nawe, était agakunda ukuza rempli k'umwami, par cet esprit, akarongorwa na mpwemu yera, yuzuye mpwemu yera dans toute la vérité. mu kuri kose. Si toutes ces choses Nimba ivyo bintu vyose étaient pour nous seulement, kuri twebwe pour auxquels on prend part, vyoba ari ibintu sans un enseignement, sans twigishwamo que gusa, nos noms, kiretse kandi amazina yacu adashobora nayo kwinjizwamwo ces choses, muri bino bintu, pour que aussi kugira ngo les natwe choses ibyo bintu navyo qui nous ont été révélées par la ibyo parole, twahishuriwe n'ijambo bicike igifadika muri twebwe. combien Ni bangahe muri twebwe attendent vraiment barindiriye by'ukuri yuko ibyo bintu biba igifadika? Ni bangahe gusa barindiriye yuko ibyo bisohora? Ni bangahe dans une sainte bari mu kudahazwa kwera ko bitarashika? Ntidushaka gushavura no kuturubikwa. Nubwo biri uko, ndibaza yuko ukudahazwa kwera umuntu afise amagara meza, yuko Imana itaronka icyo ifitiye uburenganzira. Yaba twashaka kuvuga tuti mwami nta kindi twoshobora gukora kiretse, nta na kimwe twokora, nta na kimwe kindi twokora kiretse wewe nk'uwazutse, wewe wa wundi ejo uno munsi n'ibihe bidashira, kiretse utwihishuriye ukagaragaza kuri hano. Nimba ari inyota y'umusoro, ivyo bizoshika. Ubu rero hageze hashitse kino, ntimucire urubanza ubuzima bwanyu bivanye n'ububasha mufise bwo gukora ibimenyetso, kandi ntimuci urubanza bivanye n'ubumenyi mufise bw'ijambo. Oya, nimwicire urubanza gusa iyo mwisuzumye ubwanyu, kugira ngo muserangure ubuzima bwanyu, murabe mbega nibihe ivyamwa ubuzima mufise bimaze gutanga uno munsi. Amina. kuko ni ku bivyamwa niho muzobamenyera.
à leur don, si ku mpano à leur devoir, si ku nshingano bafise ibikorwa byo gukora à ce que nous pouvons produire, si ibyo dushobora ou gutanga bien apporter de nous-mêmes, cyangwa kuzana ubwacu oya en ce qui, ni ku bijanye mais par ce qui peut naître et croître comme n'ikishobora kuvuka kigakura nk'ivyamwa ivyo imana ku buzima imana yaduhaye. prenons le temps et reka dufate akanya je dois aussi le faire. tugire uko kwisuzuma nanjye ntegerezwa kubikora. Quel fruit l'esprit ni de Dieu ibyahe a vyamwa produit en nous? Quels sont les mpemu fruits? w'imana yashoboye gutanga muri twebwe. Fruits de l'esprit mbega vya vyamwa sont clairement icenda énumérés et la question est la suivante. vy'imhemu biravugwa Est-ce que neza. ces fruits-là mbega ont ivyo pu vyamwa ivyo croître nyene en nous? vyarashoboye gukura muri twebwe. mbega vyarashoboye gusohoka biva muri twebwe Est-ce que rien n'a jamais canke nta na kimwe catutuje nta na kimwe catutuje. birakwiye yuko mu buzima bwacu ivyo bitutuza bikamera. ne germe pas, ça ne peut pas. nimba bitameze ntibikura kandi bidakuze ntibiza kwama ngo vyere. niba tuzi Que dans le yuko temps de la moisson, mu gihe cyo kwimbura tout doit être ibintu mûr. byose biteza kuba vyeze imbere yuko babisarura. umuntu agaca abaza ikibazo ati ubu rero n'ubushizi bw'amanga ati none ibintu vy'Imana ont germé. vyoba vyarameze Encore moins est-ce que hanyuma mbega vyareze. on peut toujours se poser la question. urashobora kwibaza ikibazo Mais sûrement à la fin. ariko pas ku déjà mpure maintenant, quand il s'agit de la ni mûre, ku mpera de- atari ubu. est-ce que c'est mûr ou pas? D'abord, il faut que ubwa mbere une semence soit bikwiye yuko semée. imbuto ibibwa Et cette kandi semence iyo mbuto ne pas être semée sur un champ ntibibwa épineux, mu sur un murima sol w'amahwa pierreux, ntibibwa ou alors ahantu sur les hari amabuye chemins où canke la mu semence murima sera piétinée. aho ku nzira bazozihonyanga. Mais sur, oya zibibwa sur le bon sol mw'isi du nziza cœur. y'ivu yo mu mutima. Il faut que la semence birakwiye yuko imbuto soit semée. ibibwa Et ensuite, il faut qu'il y ait hanyuma des arbres. birakwiye yuko imera. Mais ensuite, Hanyuma, les pierres et amabuye les épines n'amahwa qui pourraient empêcher n'ibintu byose le développement byobuza normal ko ikura neza mu buryo busanzwe byose bigomba gukurwaho. donne umwami cet exemple atanga kano Matthieu 13, karorero que même les muri Matayo soucis de la vie 13 ngo mbere n'imyitwarariko y'ubugingo irashobora kuza hanyuma pour couvrir cette semence. igaca inyoha iyo mbuto igaca inyoha ibyo biterwa. Et n'avons-nous pas tous mbega twese cette constatation? ntiturabona ibyo bintu ntiturabibona. Si nous parlons des choses niba que tuvuga Dieu a ibintu fait, ibyo imana yakoze hanyuma tukaba tubinezerererwa tukaba dufise ibyiyumviro nous byiza sommes aussi en bonne aho rero santé tuba dufise amagara meza, ariko nitwitwararika ibintu bibi et toutes sortes de choses négatives, n'ibindi bintu alors byose bibi, elles nous rendront aho malades rero et bizotugwaza bizotubabaza bizoduca intege. mbega siko biri. mbega twese ntitukiri abantu nivyo nous avons tous twese en tant qu'hommes nk'abantu turafise twiyumva co kimwe, ariko ubu duteza kumenya ikintu kitumerera nabi n'ikintu kidufasha. amina. ce qui nous retient, ikintu ce qui nous kitugumya donne de l'élan, n'ikintu ce qui nous kidusuguma, encourage, ikidutandukanya ce qui nous n'Imana permet de n'ikintu continuer à marcher avec lui. gituma tubandanya hamwe n'Imana. tugomba kuba Et abukuri nous le dire et nous dire aussi hanyuma tubwirane twemere tubwirane umwe n'uwundi que tout ce qui nous retient ngo ibintu byose bitugumya bituboha bikadukongataza hanyuma dans la foi sur le Seigneur bikatubuza gukurikira umwami kubwo kwizera. vient de lui. ibyo ntibiva kuri we kuko ibiva ku mwami bigarukana ku mwami, biratwubaka bikadukomeza mu buryo bw'impwemu. ibintu byose bituboha bikadukongataza ntibiva ku Mana. reka rero dusese mu buzima bwacu duharure turabe mbega ibyamwa ibyahe mu buzima bwacu bisohoka biva mu buzima bwacu. Le Seigneur veut umwami que ce fruit arashaka yuko ibyo vyamwa by'ukuri bishobora kugaragara ubu vuba vuba. hano arabivuga mu murongo ngo nta gihe gishize mu gikorane abagabo b'abacuruzi b'abakristo hari Felix muri Arizona navuze ku kungene umuntu ashobora kumurika umuco wa Yesu.
que la vie chrétienne yuko reflète. ubuzima bw'ubukristo Donc notre Seigneur, la vie d'un chrétien reflète Christ. Donc ubuzima la vie d'un bw'umukristo chrétien bwerekana reflète Christ. kristo Notre Seigneur doit être umwami reflété, wacu agomba se refléter dans notre vie par notre vie. Et là, kugaragara mu buzima bwacu. Oya, si iby'amajambo, si inama nziza, proposition. si ibijyanye n'inama nziza. Oya, ni ukumenya ukugomba kw'Imana gutunganye hanyuma ukabikora. Hano kandi undi murongo aho naho tuca twibaza ikibazo nanjye naribwiye, natwe hari ikintu twerekana ubuzima bwacu, hari ikintu bugaragaza. Nimba twabaye mu gihe ca Nowa, mbega twari kuba duhagaze mu ruhande rwayo? Ku ruhande rwayo twari kuba duhagaze mu minsi ya yindi Nowa yarabayemo. Hano rero aca avuga ibintu byinshi muri buno butumwa bwiza, akabandanya kubivuga muri ubwo buryo nyine. Ni ku ruhande urwahe twari guhagararamo ku minsi ya Mose, Aburahamu n'abahanuzi bose gushika mbere na Yohana umubatizi, mwami wacu mbere ubwiwe n'intumwa gushika mu gihe cyacu. Mbega ikintu kidasanzwe mu butumwa bw'Imana ni ikihe? Ni inyigisho n'ubumenyi? Oya, ikintu kidasanzwe mu butumwa bw'Imana muri no minsi mu bwoko bw'Imana n'ibijanye n'uko umwami yadushize, yatumurikiye mu bintu by'ubwami bwiwe no mu masezerano y'ijambo ryiwe, yatweretse ibigomba gushika muri no minsi. Ubu rero turi hagati na hagati yo gusohoza kw'ivyo bintu byose ivy'Imana yasezeranye uno munsi ariko arabikora. Itandukaniro hagati y'abantu bakurikira umwami n'abatamukurikira nibijanye n'uko bamwe ntibiteguye kubandanya kugendana n'umwami bihuye no guhishurwa kw'ijambo ryiwe no kugomba kwiwe, kugira ngo babe bahuje neza n'ijambo ryiwe hamwe no kugomba kwiwe gushika ku mpera. No munsi ntibihagije kuba uhuje n'ibyabaye mu myaka 40, 50, imyaka 100 mu nyuma. Oya, nibijanye no guhuza n'ivy'Imana iriko irakora uno munsi. Hamwe n'ivyo dutegerezwa kuba duhuje navyo kugira ngo dushobore kuba tuvuga ibintu bifoboye. Hariho abantu benshi biyitirira mwene data Branham bakagenda mu burongozi butandukanye bwinshi, ariko ntibagende muri burya bumwe yagendemo, bakavuga ibintu byinshi bitandukanye n'ibyo we yavuze, ariko bakamwiyitirira. Nabivuze rimwe i Singapore, navuganye n'umugabo umwe, umuntu yikunda, yibaza ngo ni ikintu kidasanzwe, sinzi igituma gushika ubu igituma, ariko niko byari. Yavuga ati, mwene data Frank, ngiye kwandika kw'ico cigwa, ngiye kwandika kw'ico kintu, nzosohora igitabo. Ndamubwira nti, mwene data ugomba kwandika iki? Atego ugomba kwandika, ntegerezwa kwandika ibyo nkabimenyekanisha. Mbega ntiwizera yuko mwene data Branham mu buryo Tomo yavuze ibyo bintu? Oya, muri ibyo bintu harimwo ukudatahura kwishi. Ibyo byose ntegerezwa kubikosora. Mu guheraheza naciye mbona narose icyo gitabo ciwe, ndagisoma ndatwenga. Ubu rero ariko nukurira giteye amarira. Si c'était moi bien quelqu'un d'autre, yaba tari jewe ariko ari wowe, twotegerejwe ngo twicare twandike ku kintu, ku mutwe w'ijambo runaka, ikintu Imana imaze gutanga ko umuco n'ukuri no gufoga, kandi ibyo bikaguma gusa binyegeje kuri ba bandi bafise ugukomantara mu mutima, bakaguma bamatanye na nemera zabo, batagomba kwemera kugirwa bashasha mu bwami bw'Imana. Habayeho ibintu nk'igitero
bikomeretsa muri ibyo bintu mbere biragoye no gusubira kubisubiramo ariko nagomba kuvuga iki kuri ibyo kubw'ibyo abantu baravuga ubutumwa bw'igihe nk'uko umuhanuzi yabuzanye bakavuga bati bategerezwa gukosora ibyo umuhanuzi yazanye oya hamwe n'ibyo nta n'umwe azohagarara imbere y'Imana Imana neza neza yarungitse umuhanuzi kugira ngo igukosore nanjye inkosore n'umuntu wese agomba guhagarara imbere y'Imana mbega twe turagomba gukosora Imana mbega turagomba gukosora umuhanuzi wayo mbega turi ngaho kugira ngo twebwe dukosorwe n'Imana dukosorwe n'ijambo ryiwe ryahishuwe kandi na mpemu yera turongorwe kuri kose hano haranditswe ngo ku ruhande rwawe mwahagaze ku ruhande rwawe rero ntuvuge akaburungu ubuzima bwawe ubuzima mbayeho uno munsi nibwo bwerekana neza ibyo wokoze kiriya gihe kuko muracafise ijya mpemu nyene nimba uno munsi ubu nimba muhagaze ku ruhande rwabo na kiriya gihe muhagaze ku ruhande rwabo kuko ijya mu mpemu nyene iri muri mwebwe ubu no munsi ubu ijya mpemu nyene yari muri bariya bantu kiriya gihe ibyo turabyizeye umutima wacu wose ikintu umuntu wese aho mpemu yera yarari uwo yararimo yahagarara ku ruhande rw'Imana kandi kuri ibyo yahagarara iruhande ya babandi ijambo ry'Imana ryari ryatangarijwe muri kiriya gihe aho rero ngaho ntibahagarara iruhande y'umuntu oya umenga niko biri ariko mu by'ukuri bahagarara ku ruhande rw'Imana yari yavugiye mu kanwa k'umuntu hanyuma haravugwa umurongo ijya mpemu nyene yari kuri Eliya yagiye kuri Elisa byari iki umuntu yizera n'umutima we wose yuko uwo muntu Eliya yari yatumwe n'Imana hanyuma mu nyuma mbere imigabane ibiri ija kuri we nimwibaze rero itandukaniro hagati ya Elisa na Gehazi mu gihe Namani yari yaje avuye i Damasiko ngo avugane na Elisa yego yari Elisa yego nivyo yari Elisa yego nivyo yari Elisa Elisa ntiyasohotse ngo agende kumuraba nimba navyibuka neza yaravuze yabwiwe n'intumwa ngo genda uyuhagire indwi muri Yorodani umubiri wawe uraba mwiza urahumanuka urakira imibembe igihe umugabo yumva ibyo bintu arashavura aravuga ati mbega Damasiko inzuzi zaho si nziza gusumba izo muri Israeli mbega sinari gushobora kwiyuhagira hanyuma ngahumanuka hariya muri Siriya abakozi baravuga ati nimba umuhanuzi yagusaba igihambaye ntiwari kugikora none ntiwokora ibyo yagusabye ukihumanura hanyuma ukoga ukahumanuka naba rero arabikora ku nshuro y'indwi avuye mu mazi umubiri wiwe wari umeze nk'umubiri w'umwana arahumanuka niko byanditswe yahumanutse neza niki amazi acafuye yo muri Yorodani oya ni ijambo ry'umwami ryari ryumvikanye ryari ryasohotse maze birasohora ni mu bami babiri bakabiri gatanu umurongo wa 14 Gehazi ariyumvira ubwiwe ati raba
cet homme, il n'a rien pris. oh Il n'a rien accepté de databuje soi-même. nta kintu na kimwe yemeye c'uwo mugabo reka je ndamukurikira uwo mugabo ndamubwiye ntumvira hariho umunsi mukuru ugira ube databuja antumye ngo numuhe ibintu by'umunsi mukuru aca arabikora hanyuma byagenze gute habaye iki hanyuma Il revient aca aragaruka à l'homme de Dieu. umuntu w'Imana aza ku muntu w'Imana Et Élisée lui demande où est-ce que tu es. Elize aramubaza ati wari hehe Ne continue pas à parler, je t'ai observé. ntubandanye kuvuga nakubona Élisée lui a dit, mon esprit Elize était aravuga ati absent. mpemu wanje mbega siho yari igihe ujya mugabo yava mu mukogoti we akaza kubera iki wakoze ibyo ukabyakira ukabyemera ubu rero imibembe ya Namani igiye kuri wewe Et il est ressorti avec une lèpre comme la neige. aca asohokana n'imibembe Dans le royaume de Dieu, aho rero turabona yuko mu bwami bw'Imana si ibijyanye no kudandaza oya tout ce qui a ikintu lieu a cyose lieu gikoreka avec la gikoreka grâce kubw'ubuntu et par ce kandi qui Dieu gikoreka na wa wundi Imana yagena kugira ngo akore igikorwa ciwe mu bwami bw'Imana nta muntu n'umwe yoza hano mu bwami bw'Imana avec l'intention de faire des affaires et des business aje kugira ngo yidandarize kiretse aho acaronka ibintu ateza kuronka hano hari inyigisho nyinshi mu ijambo ry'Imana hano haranditswe. Alors revenons ici à Paul. Dusubire kuri Pawulo quelque chose de terrible. byabaye ibintu biteye ubwoba kuri uwo Pawulo Saul de Tarse. Sawuli w'i Tarusi Il persécutait exactement ce qu'il yariko ahama neza neza uwo yagomba Nous sommes déjà ici à Saul de Tarse, oui. yego hano Il voulait Pawulo son cœur servir Dieu. n'umutima we wose yagomba gukorera Imana Il était convaincu yari afise ubushizi bw'amanga yuko ariko arabikora nubwo rero ce que Dieu faisait dans son temps. iby'Imana yakora mu gihe ciwe Il l'a persécuté. yarabigwanije Et c'est pour cette raison ico gituma que ici l'expression est faite hano hari imvugo ivuga ngo ce qu'il avait l'intention de faire. ngo ibyo yagomba gukora ni ukuvuga yagomba gukora Imana n'umutima wiwe wose hanyuma ngo yubake ubwami bw'Imana akora ibyo umwami Imana agomba ariko nibyo ariko arasambura hanyuma rero hakurikira impinduka kuri we umwami aramwiyereka mu muco mu nkingi y'umuriro maze hanyuma inyigisho ziwe zose yakuye kwa Gamaliyeli zari zirangiye aca yigishwa n'Imana cyagenda mu bugaragwa muri Arabiya agumayo imyaka 3 n'igice hanyuma aragaruka yigishijwe n'Imana murazi niba uwo muntu nasomye ano majambo no munsi nari nibaza yuko byo bari byiza kugete bizunguruka niba uwo muntu w'Imana hano mu Bikorinto ba mbere 14 yandika ku murongo wa 37 yego Abikorinto ba mbere 14 murongo wa 37 nihagira umuntu yiyumvira ko ari uvugishwa n'Imana canke ko ari uw'imhemu amenye ivyo mbandikiye yuko ari icagezwe c'umwami wacu. nta muntu n'umwe byofasha kuvuga ngo ndi umuntu w'imhemu ndafise gusigwa mfise amavuta ndi umuhanuzi nimba by'ukuri uwo muntu ari umuntu w'imhemu akaba afise ugusigwa aho rero hazoba uguhuza n'ibyo Imana yavuze ivugishije intumwa n'abahanuzi ego abakozi bayo uko gusigwa nyene kwa mpemu ntiyazoba ukugwana avuga rero nko ku cigwa c'ubumana umuntu avuga ati ibyo nta kamaro kuvyizera gutyo. inyigisho ya Bibiliya niyo y'ukuri ibisigaye byose n'ibinyoma ntiwovuga yuko atakamaro bifise ngo ibi nibyo ibisibyo oya biteza kuba ari ibya Bibiliya kandi bimeze neza kugira ngo bibe byo. akarorero ntigafise mu mwanya wayo hano ariko umuntu yizera Imana imbabarire ndiko ndagereranya mu buryo bw'umuntu. nimba mufise imeza n'amaguru 3 igahagarara
Si vous la poussez un peu, ukayisuguma et gato qu'elle tombe, alors qu'est-ce qu'elle a? igacigwa none uba ufise iki nta gisigara uvuga uti ntacyo bitwaye oya Il faut qu'on dise birakwiye yuko tuvugwa yuko imana imwe yonyene y'ukuri igizwe n'umuntu umwe ahoraho nka data hanyuma mu mwana hanyuma y'amana nyene kubwa mpwemu yera yarihishuwe ntushobora gufata ikintu ugacurika ku mutwe uri hasi amaguru hejuru ukavuga ngo biratunganye hanyuma oya niba imeza ifise amaguru atatu ntiwoshobora kwicara ngo ufungure oya imana imbabariye ku bwako karori imeza y'amaguru atatu ntiwovuga ngo ni imeza oya iguye hasigara iki oya wovuga ngo oya ngo rengo ntaco ngo turaza kugwa kuri yirirako mbere data Branham yari kwikingira abansi benshi kumbure ariko ibihe oya byari bikwiye ko imana ihishura ukuri itandukanya umuco n'umwiza byari bikwiye ko ivyo bihishuka umuntu yizera n'ubwenge bw'umuntu akaba ateza kuba yiteguye kwizera gusa ivy'imana yavuze hari ibintu bibiri muri ino misi yanyu bamwe bari munsi y'ubukoshwa kwa Kristo abandi bariko boshwa na Antikristo muri abo babiri muri ivyo bibiri nta ca gatatu kirimo ntawe ushobora kuba hagati y'abo babiri hanyuma agire mariage zibiri abari mu ijuru kandi abari no hano hasi oya imana yacu mu buryo bufoboye yaravuze mu buryo buduhata twese uno munsi umuntu atiteguye gutega ugutwi ijambo ry'imana imana ntiramwugurura ubwenge ngo atahure ibyanditswe ntiramwitwararika ibyo birashobora gushika ariko niba byarashitse by'ukuri kw'imana uhura nayo aho rero uguhishurirwa ufise bihuye n'ibyanditswe bizoba uguhishurirwa kw'imana bihuje n'intumwa n'abahanuzi bose ku kigwa cose bizoba ibitomoye umwe wese azobihabwa nta kundi byoba turabona ibiriko birakogwa mu isi Antikristo ariko araroga isi yose yego aravuga arafise ivyete by'idini arakoresha ibyanditswe akoresha mu kanwa kiwe ariko nk'uko ibyanditswe byera bivuga ngo yitwikira marayika w'umuco ariko bose bagwa ku birenge byiwe mwene data Branham avuga iki ngo Satani yagomba gusengwa yagomba gupfukamirwa yagomba kuja hejuru y'Imana hanyuma ikitiburirwa ku isi acavuga ati guhera kiriya gihe ku isi yagombye gusuka kosha abantu kugira ngo bamusenge wewe Satani mwene data Branham avuga ati ubu rero ivyo biriko birashika muri no misi ya nyuma yuko Antikristo ariko yigira umuntu Satani wenyene ubwiwe muri Antikristo afise ingofero ya ce qu'il croit et tout en disant que lui il est faux et moi je suis vrai, ce sera pas possible. Ibyo ntibishoboka yuko nimba abantu bizera ubumana nk'uko Antikristo yabyigishije ku ntango akavuga ngo sivyo bakizera nk'uko yizera bakabatiza nk'uko abatiza bakaba bafise ubutatu nk'ubwiwe nk'uko abukoresha ni guhera ryari ibyo bintu bibiri ikintu kigira ibintu bibiri ntibishoboka mukabatiza nkawe mukizera nkawe hanyuma mukavuga ngo we nuw'ikinyoma nawe muri ukuri hano sijanye n'amajambo si imikino y'amajambo oya nuko mu misi ya nyuma ukuri kw'Imana kw'ijambo ry'Imana ukundi gushigwa ku giterekwa kw'amatara kugira ngo bizanirwe ishengero nimba hariho ukuri kubuze aho rero hariho agace kabuze mu munyororo umunsi umwe bizoba bidakwiye Imana iragomba ko tugenda tuje imbere ikatugirira ubuntu kugira ngo tugende
reconnaître ses voies dans ces jours. tumenye inzira zayo muri ino minsi hama tuzigenderemo. Mbega muri data Branham yari gushobora kuja mu nzira yagutse, mumbabarire, abandi bose kubera iki yategerezwa gucagura inzira igoye y'amahwa yo mu misozi igoye irimo amabuye? Baravuga bati ntutwigishe ku mpano z'imwemu n'ibindi. Ati none ko mutaramenya abc yanyu, none ibyo byose oya, twe dutegerezwa kumenya abc yacu. Imana iharura kuri twebwe, iratwizigiye, natwe n'umutima wacu wose dutegerezwa kwizera yuko umwami hamwe n'umukozi wayo umuhanuzi yavuze, yabwiye runo rungano. Nimba umuntu yokwibwira yuko ari umuhanuzi, ko yo wari uw'imhemu, yuko afise impano, yuko afise ugusigwa kwa mpemu yera, yemere ano majambo yuko abyanditswe hano bivuye ku Mana. Nimba umuntu yita umuntu w'Imana ko afise mpemu, ko afise ugusigwa, ategerezwa kwemera yuko ibyanditswe hano ari itegeko ry'umwami. Kera baracokora Pawulo bakavuga bati mu byete byiwe ni umunyabubasha, arakaze, ariko iyo umubona mu majambo yiwe ni umunyantege. Mbega byari biki? Abantu kera naho nyene ntibamenye yuko Imana yari yavugiye muri Pawulo, kandi ko umugambi w'agakiza kiriya gihe wariko urakoreka. Dufise amashimwe ku mwami yuko muri no minsi yacu twagira ubuntu bwo kumenya yuko Imana iriko irasozera umugambi w'agakiza, ikaba yarungitse umuhanuzi, umukozi wayo, kugira ngo atugarukane mu ijambo no mu kugomba kw'Imana kw'inkomoko, kugira ngo duhebe ibintu byose bivuye kuri twebwe, kugira ngo ububasha n'urukundo n'inkomezi tubihabwe, hanyuma tuduze ibiganza byacu, hanyuma twishikane tuvuge tuti, Mwami, ndagomba kuba imbohe ya Yesu Kristo. Ndaje nugire hamwe nanje ibiguhimbaye. Murabona mwe mukiri bato, mwe bene data mukiri bato, nimufate iryo jambo iryo Pawulo yabwiye mugenzi we, umugenzi we mu gikorwa Filemoni. Intahe yanyu mu byo Imana igomba kubakoresha byose bibe umugisha ku bandi bera, ku bandi bizeye. Nimwashinga intahe, nimba abantu bakuze bashinze intahe ni ibintu bisanzwe, ariko iyo imiyabaga bene data bakiri bato bashinze intahe, bakavuga ingene bagize umwimenyerezo n'umwami, bifise icyo bimaze kubona abakiri bato. Abashaje baba bafise ubuzima burebure, ariko n'abakiri bato bashobora gushinga intahe nimba baragize umwimenyerezo n'umwami. Nzokwegurira ubugingo bwanje umwami iyo nibaze yuko nta munsi, nta saha, nta mahirwe namwe muri iyi myaka 50 yose maze kumara, nta munsi n'umwe canke isaha nzosubira kuronka, byose biba byarenganye. Aho rero nogombye kuvuga nka mwene data Branham, Mwami, numfashe nongerere ubuntu ubuzima bwanjye sigaje by'ukuri, ndabukoreshe ku bwawe, mbeho kubwo icyubahiro cy'izina ryawe mu bugombe bwawe bw'Imana, imbohe ya Yesu Kristo. Des gens qui se sont rendus à Dieu, biyeguriye Imana, bishikana Imana, bizera Imana, bakayizigira, atari amajambo y'ikidini, ariko igifatika c'Imana mu buzima bwawe no mu buzima bwanje. Uno munsi umwami araduhamagaye kumukurikira kugira ngo tube abiwe, tumwegurire ubugingo bwacu
bwose nous prendre entièrement. kandi ari hano ngo adufate umuntu wacu wese atugire imbohe aduhezagire mu mwuzuzo w'ubuntu bwiwe bwose ahabwa ibyubahiro amen. turahaguruka kugira ngo dusenge. Père Céleste, data wo mu ijuru, comme ta parole est glorieuse, nk'uko ijambo ryawe ari iry'ubwiza ari iry'igiciro kandi ari rikomeye, o mana, ari rikaze, ese ingene rikaze mwami, tu nous vois tous, uratubona twese, tu nous connais uratuzi et tu connais nos pensées. kandi uzi ibyiyumviro byacu n'imitima yacu Seigneur, mwami, que nous puissions vivre pour toi, dushobore kubaho ku bwawe, être là pour toi, tube à ta ngaho disposition. ku bwawe, tube turi inyungu yawe ubwacu, ntidusubire kubaho ku bwacu ariko tubeho ku bwawe Parce que nous t'appartenons. kuko turi abawe. Seigneur fidèle, tu as mwami un reste mwizigiwa gwa ufise amasigarira qui se sont reniés, qui ont biyanse levé les mains badugije et qui ibiganza se sont rendus, bakaba bishikanye qui en tant que prisonniers veulent nk'imbohe bagomba kuba abawe. accepte-nous. utwemere turishikanye, twe nk'imbohe turishikanye, twebwe nk'imbohe Libérés du Seigneur, dushobore kuba ababohowe n'umwami, nous réjouir de la liberté de dushobore notre Dieu. kunezererwa umwidegemvyo dufise w'Imana. mwami utwemere, utwakira twebwe twese tugira imbohe, abakiri bato, abakuze n'abatama, yaba abazi byinshi, abazi bike, abatazi na kimwe, tugire ubuntu imbere yawe muri rino joro, ubwiza bwawe ushobore kuza hagati yacu. amina. Restitue-nous les années udusubize imyaka yarenganye, utugirire ubuntu à cause kubwo de ton merveilleux izina nom. ryawe ryera ry'igiciro. amen. uhabwe amashimwe, La reconnaissance pour guhimbazwa dans le précieux nom kuri byose et saint nom de mu Jésus. izina ryera ry'igiciro rya Yesu Amen. Kristo. amen.